Bakunzi batevye isanganiro kaze murano makuru mu Kirundi twera ku ngingo zikurikira. Ibanki nkuru y'igihugu yafashe ingingo shasha yo kuduza urugero rw'amafaranga y'inyungu ivyo bita taux d'intérêt muri rw'ifaransa kw'ideni umuntu aba yafashe mu banki. Ayo mafaranga akaba agera kuri 10% nkuko byashikirijwe n'umuyobozi mukuru w'ibanki nkuru y'igihugu. Ibinogo vyimbwamwo inzahabu ku nkengera z'uruzi Nyamagana muri komine Rugombo intara ya Cibitoke ntibifurirwa ku gihe ibiheza bigateza amasanganya nk'imfu. Mu buyobozi mu ntara bagasaba ko ibyo kurikiranwa uko bikogwa. Ido nido ryano makuru ni mukanya sangwa ikaze. Tase kubaha ikaze murano makuru tera mu gisata c'ubutungane. Abakozi b'ubutungane batuma abafunzwe baba umurengera ngo bari bakwiye kugwa muri ugo rwego. N'umwihwezo w'umushingwamanza afatira ku biherutse gushikirizwa n'umushikiranganje w'ubutungane ko amabohero arengewe kandi ko abashikiriza manza akenshi bihutira gufunga vy'agateganyo abagirizwa. Fabien Segatwa abona ko iruhande yo kuvyiyamiriza inzego ngo zari zikwiye guhana kugira ngo Uburundi butera intambwe mu bijanye no gukingira agateka k'abafungwa. Tumukurikire. Amategeko avuga yuko umuntu wese afungira umuntu busa adakurikije amategeko, yaba uwigenga yaba ubijejwe ari nko mu magistra nawe nyene arashobora gukurikiranwa naho bamuciriye imyaka mike umwaka utarenga mungabo yaba biyumvira yuko umunsi umwe batosura gukurikiranwa kuko bafungiye umuntu busa badakurikije amategeko boheza bakiyumvira. Ikindi ca kabiri nuko ubu kuva na kera mu Burundi umenga ikintu ca mbere bashira imbere no gupfunga aho gutohoza kugira ngo barabe yuko umuntu yegwa n'icaha kugira ngo bamupfunge bamaze kuronka ibintu vyemeza yuko yakoze ico caha bapfa kumwikeka gusa akaba yapfunzwe kugira ngo babe baratohoza barabe ivyemeza yuko uwo muntu ashobora gupfungwa. None mutohoze ariko arapfungwa kandi utararonka icemeza ko ashobora gupfungwa. Ico gikwiye gukora no gukuriza amategeko. Nabivuze iyo umuntu yakoze ikosa akarihanirwa, umuntu yapfungiye umuntu busa akarihanirwa. Nk'ubu bavuga ati ntibuze murapfunga abantu kubera amadeni, ariko amadeni abapfungwa bafise amadeni ni abapfungirwa amadeni ni benshi. Aho hejuru erega barabibona kandi baravyiyamiriza. None abo batumye batabikoze igisigaye ni ikihe? Ukubahana kuko bahona abantu bose bagararije. No kuvuga rero uwo muntu adakurikiza ingingo yafashwe n'umukuru w'igihugu, adakurikiza amategeko, bategerezwa naho batomushira umunyoro ngo bakamubuguza mu mabanga yiwe bakaheza bagashaha abantu bemeye gukurikiza amategeko. Makuru wajanye n'ivy'ubutunzi naho ibanki nkuru y'igihugu yafashe ingingo yo kuduza urugero mfatirwa ko rw'amafaranga y'inyungu ku madeni ivyo bita taux d'intérêt muri rw'igifaransa ikaba igiye ku mafaranga agera kuri 10%. Ivyo bikazokorwa n'amabanki yose. Vyashikirijwe na Edouard Nahoma bigenda ko umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu akaba yabishikirije kuri uyu wa gatanu ashikiriza umugambi mushasha wafashwe n'iyo banki nkuru y'igihugu. Yanamenyesheje ko amahera mva makungu y'amashirahamwe mpuzamakungu ko azohora aca mu banki nkuru y'igihugu. Tumukurikire. Duhejeje gushira ahabona ivyo ibanki nkuru y'igihugu igiye gukora kugira ngo tugerageze kugabanura ibiciro bimaze imisi ari birebire. Mu ngingo twashikirije icambere nuko tuzoduza gatoyi
igiciro c'amadeni iyo twafashe ingingo yuko dushiraho ico giciro no kwita le taux de référence mu gifaransa iyo twise taux directeur kazoba kizohera ku 10 no kuvuga yuko n'ari mabanka yose acahera kuri ico giciro twatanze kugira ngo agire ibiciro byabo. Ivyo rero twiyumvira yuko bizofasha mu kugabanura amadeni na cyane amadeni aja mu bitajanye mu byo gukora imigambi yo kwiteza imbere, ivyo bita le crédit de consommation mu gifaransa. Intambamye ntizobura zirahari kubera usanga ngira ngo ivyo twita mu gifaransa mécanisme de transmission ingene ubwo rwego twebwe tuba dutanze ruheza rugakurikizwa n'amabanki n'andi mabanki mbere n'abandi banyagihugu bose. Ivyo rero birashobora kuba intambamye, ariko turizera yuko kubera n'ubundi ari n'ubwa mbere dushizeho ubwo rugero uko tuzoza turagenda tubisigurira abantu bazoteba babimenyera hamwe, ngira ngo bizoteba bigatuma ivyo biciro muri rusangi dushobora kubishira hasi. Ndinganizo yari sanzwe hari mu banki nkuru y'igihugu hari amafaranga mva makungu abari ku makonte twita ama ONG n'abandi basanzwe yarasanzwe ari mu banki nkuru y'igihugu. Ubu rero kubera turi mu mugambi yuko tworohereza buke n'igisata c'amabanki kugira ngo naco kironke ayo mafaranga mva makungu kugira ngo nabo bashobore kuza barariha ababituye ko kugira baje kurangura ibintu. Twafashe ingingo yuko guhera mu kwa mbere ku mwaka uza ayo makonte nabo bazoshobora kuyagira yaronka kugira ngo nogira ntibagwize ayo mafaranga mva makungu. Tukaba twizera navyo nyine yuko bizofasha yuko ca giciro kimwe bita taux de change igiciro c'amafaranga mva makungu naco nyine kizoca kigabanuka. Amakuru wajanye n'ibidukikije naho ibinogo vyimbwamwo inzahabu ku nkengera z'uruzi Inyamagana ku mutumba Rugeregere muri komine Rugombo ni mu ntara c'Ibitoke ngo bifurirwa ku gihe bigaheza bigateza amasanganya. Bamwe mu bimba ubutare bakavuga ko bashobora kubizibira canke bagaha agahembo uwo baguriye aho bimvye kugira azovyizibirire. Umuyobozi mwishikira mu biro Buramatari w'intara c'Ibitoke asigura ko mu masanganya ategwa n'ivyo binogo harimwo impfu rimwe na rimwe. Saidi Anise agasaba ababijejwe gukurikirana neza uko ivyo bikorwa bigenda kugira ngo ntibigire ingaruka mbi. N'ibiharuro vy'abagendana umugera wa sida vyaraduze ni mu cigwa cakozwe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mwaka w'2021. Ivyo bikaba vyamenyeshejwe mu ruganda rwateguwe n'ubwo bushikiranganje mu gihe hahimbazwa kuri uyu wa gatanu umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya ikizaruho nyanganda sida. Umunyamabanga Ntayegayezwa akaba yamenyesheje ko ivyo vyaturutse ukuntu abavyeyi basigaye banduza abana babo. Jean Baptiste Nzorironkankoze agahamagarira abavyeyi gupimisha imbanyi hakiri kare kugira ngo bakingire abana babo. Tumukurikire. Ku bakenyezi bibungenze naho nyene biboneka ko abana bandura uwo mugera wo ku bavyeyi ariko bariyongera naho nyene novuga ko ari ukudebukirwa mu bijanye no kuja gupimisha imbanyi hakiri kare, no kuvuga mu mezi 3 ya mbere y'imbanyi, kuko tubiravye naho curaba mu mugambi w'igihugu ujejwe irondoka rijanye n'amagara meza usanga nabo ibiharuro bafise abakenyezi bapimisha imbanyi mu mezi 3 ya mbere nabo ibiharuro vyagiye biragabanuka. No kuvuga uko baba bake bapimisha imbanyi hakiri kare niko ucusanga hariho na beshi bashobora kurinda bagera bavyara bataramenya ko bagendana umugera wa sida. Muri ayo mezi 3 ya mbere rero iyo bapimishije umugera kabara kayo keza ko kugira ngo kwa muganga bace babapima n'umugera wa sida
mu gihe basanze uwo mukenyezi awugendana bacamushira ku miti hanyuma bakabandanya mukurikirana gushika yibaruke aho asabwa ko yibarukira kwa muganga akaca abandanya yonsa umwana ariko kwa muganga bacamenya ingene baguma mukurikirana n'umwana wiwe bakamushira muri wa mugambi bita mu Gifaransa PTME gushika umwana kwize amezi 18 aho baca mugirira igipimo ca nyuma kica cerekana neza yuko umwana atanduye canke ko umwana yanduye twibukanye yuko umwana ashobora handura umugera wa sida awukwe ku muvyeyi mu biringo bitatu akiri mu mbanyi kwa nyina na cane cane mwajya amezi ya nyuma y'imbanyi canke akandura kujya munsi umuvyeyi ariko aribaruka mu gihe umuvyeyi atibarukiye kwa muganga kugira ngo bafate ingingo zikenewe zo kukingira umwana arashobora kuhandurira uwo mugera canke muri kiya kiringo cyo konsa no kuvuga rero ko utari ko arakurikiranwa kwa muganga biba bishoboka cane ko umwana wiwe azohava yandura umugera wa sida. Ani amakuru twateguye acerangirira ndabashimira mwebwe mwese mwariko murakurikira mugira ibihe byiza.